Amahoro cyane ni Guardian T, ni Nestor kandi nsanzwe ndi mu ethical hacker, nkongera nkaba n'umuhinga mu bijyanye n'umushakashatsi mu bijyanye na technology cyane muri cyber security na electronic engineering. Nsanzwe kandi ndi mu electronicien. Sawa, ku bijyanye rero nuko ndiko ndabandanya ku bijyanye no kugira ngo ushobore kuba umu ethical hacker, hari ibintu utegerezwa kumenya, les connaissances de base, the basic skills. Izo nazo kuzimenya ni ugukoresha cyane iyo operating system uba wahisemo mu kuzokoresha comme penetration testing mu gihe uzoba uri kurakora noze yawe. Iyo operating system rero kuyimenya ni ikintu cya mbere gikomeye. Nk'ubukarero Kali Linux urashaka kumenya les connaissances de base. Connaissances de base ni ukumenya kunaviga, kurondera amadone, kurondera kuvuga kunaviga Kali Linux, gucreya fichier, gushobora kunaviga fichier ukaraba ibiri muri yo, ukaraba amadone kuvuga content iyo folder uri kurondera. Kigira kabiri ni ukumenya icyo bita configuration za internet cyangwa gukonfigura ibindi bintu, kuko birasaba ko hari ama configuration n'amaparametre aba mu gihe uri kurakoresha Kali Linux. Ibyo nabyo ubikoresha umaze kumenya icyo bita command line. Izo command line rero nizo zidukoresha terminal. Ibyo rero umaze kubimenya biragufasha. Nka Kali Linux uyizi, nta derive n'imwe ya Linux udashobora kubukoresha kuko zose zikora presque kumwe. Kandi Kali Linux bituma nabwiye ko rero ni open operating system, urashobora kumodifya ugashiramo iby'iwawe ugakuramo ibirimo. Sico kimwe na Windows ni cross operating system, inifa umodify ikintu system crashing akasanga no gusubira gukora isubiye gukora. Ariko aya ma open source urashobora kumodify ibintu, urashobora gukora ikintu kandi system ikaguma ikora neza même si hari ibyo wakuyemo cyane wongeyemo. Muri aya ma command line rero niyo tugiye kuraba tumenya ati nizihe command line umuntu ashobora gukoresha, nibihe bintu umuntu ashobora kumenya do base kugira ngo ashobore kuba umu ethical hacker. Nababwiye kuba umu ethical hacker bisaba umwanya, icyo ni cyambere, kandi nta mashuri bisaba, ntibisaba ngo ari ahantu uzogenda kuvyiga ngo baguhe ngo diplome yabyo. No, je nagerageje kuraba aba ethical hacker babaye barurangiranwa gushika n'uyu munsi bagikomeye ku isi, nta na hamwe bavyize, nta diplome bafise ngo niyo muri ethical hacking oya. Gusa urashobora kuronka amakuru online, some online course bishobora kugufasha guca ama certificate atandukanye. Gome ivyo nabyo nashobora kubibereka mugaca ama certificate atandukanye. Mugabo gikuru ca mbere ni umwete wawe, ni wewe kwiha akanya kukwiga. Muri ivyo rero byo mu ethical hacker ni liste y'ibintu byinshi. Mugabo icyo dutanguye uyu munsi ni basic computer skills, kumenya les connaissances de base d'un ordinateur, kumenya ati ordinateur ikora uko bimeze uko. Sindiko ndavuga muri hardware, ndiko ndavuga muri interaction, muri software, no kuvuga kuma command ukuntu ushobora gucommunicana, ushobora kuvugana n'imashini d'une façon itamenyerewe n'abajya abantu bandi. Kuko urabona nk'aba customers abantu basanzwe, umuntu uramurungikira nk'ikintu kanaka ukambwira ati ni nka logiciel ati mu kuinstalla uza gufyonda suiva. Mugabo uri kuraba mu ethical hacker uramenya eski suiva ni giki kiri muri background, ni gihe kinyegejwe, ibi biriko biraba ni biki byavuye nshobora kubimodifya gute. Ivyo rero nukuvyiga. Egome ku ishuri turiga, barigisha amakuru menshi ajanye nyene n'ivyo, muga kubimenya kugira iyo connaissance de base umuntu aba yavanye ku ishuri no guca winjira rero mu ethical hacker birafasha. Sico kimwe n'umuntu dufite nk'umuntu wize ibintu vya informatique, sico kimwe n'umuntu aba yarize nk'akaroro nk'ibintu vya lettres cyangwa umuntu yize nk'ibintu vya histoire. Sico kimwe muga kese so warize ibintu vya histoire, warize ibintu vya bijanye na ibintu vya lettres n'ibiki, urashobora kumu ethical hacker kandi ugaperforminga neza ibintu
kurusha meme n'umuntu yize ibintu bya informatique, kuko vyose bisaba umwete kandi bisaba no guhozako kandi bisaba n'ama materiel ikwiye. Oui, niko novuga. Materiel esabwa minimum ni ordinateur, minimum kuba ufise ordinateur kugira ngo ushobore kuzura pratique. Ufise ordinateur nzobere ukuntu ushobora kwensara ama operating system menshi mu mashini yawe, bikagufasha no kuyiga yose kila operating system ushatse kwiga, kandi zo zirinsare mu mashini yawe atakibazo na kimwe ugize. We, murakoze cyane.